no gufata no gucirwa pirato manya wanje watai na regret for telling you na lingi yo no gutantsa danta dento genda squee no ndanyebutse kunwande mafafa reka ngeze ngaho. It's so cool baby, it's so cool baby. No gufata no gutiraga baby. Enough has enough baby. Mbega nikukushaka kuchishuti jede. Yes baby you so cool. Unatisha queen look at Peter wanna pump tisha bro. Bad girl, why you that bad girl? Why you wanna see me crying baby what the fuck? Mad girl baby what a go on. No gufata no gufata naku. Oh. Salut à tout le monde, beautiful followers. Kuri micro mikume na Bella Belsi. As always, as you know, ndaje no mukuganya kuri Roy TV. So today naje nazaye n'abasore babiri. Abasore babiri bavukana bamaze imisoro cyaragacika ngaha mu industry ya music. Donc no musi nashobora kuhamagara aho ndikunda kugira ngo dushobore kugana ibintu byinshi bitandukanye. Donc narandiriye nibaza ko shoko bakira hama tukashobora kuganira nabo abona bose abandi ni Treasure na Rappy Boy. Hello guys, welcome. This is your boy Treasure in the house in the place. Okay, meze neza Treasure. Ameze neza ngushaka kubibona. Okay. Toi aussi ça va? Ça va. Mais bon, and this is Rappy Boy, Rap Killer, you know what I'm saying? I do the click, man, the boom. So Kokanu nagaki nice bongo cyanyu nibiki ivyo bintu kuko biri mu Congereza de toute façon nibaza ko ce truc ni comme signature. OK, bon. Premièrement ndabashimiye ko mwashoboye kwitaba invitation yacu, ndabashimiye cyane ko mwashoboye kugera ngaha anye kuri kamera za Roy TV. So uno munsi jewe na bon premièrement je nijyambere nicanye namwe kugira ngo dushoboye kuganira. Abantu benshi ndibaza bari okoran y'ibikorwa byanyu kandi benshi bavuga ko mwakoze neza muri abasore bakiri bato. Donc j'ai premièrement nari mfise question shaka kubabaza, est-ce que ijya ndirimbo yo mwayumviriye gute kugira muyikore ama muyihe sous-titre ya yo? Twayumviriye nko twiyumviriye izindi ndirimbo zose twakoze, habaye juste akajede gusa kajya kajambo kayo kona kajambo abantu benshi bari bazi duciye tugashira mu muziki tukaryosha nico kintu cyabaryoheye maybe kandi kubwenge ndavyumva. Bon OK, ariho iyindi ndirimbo yanyu tuzi yitwa Papichulo, ariko ugerageje kuzikompara les deux, donc ntizagiye kuri hits cyo kimwe. Par exemple yo yarakunzwe cyane, yaramenyekanye cyane, mpora ndaba ama challenge. Hariho no mutipe nzi agira ama challenge menshi cyane yitwa Dumba. Uwo mutipe nabonye ari karagira yagize kabiri challenge kabiri y'india ndirimbo yo. Et vous sentez comment mugerageje kuraba success indirimbo yanyu iri kiragira naho igeze kugeza kuri no mwanya? Navuye ko ari ibintu biryoshye cyane gose iyo ukoze ikintu hamukatubona abantu bacakiriye neza. Niyo but ufise entre temps yo gistu urakora ugashiramo ama verses yose ukayiryosha ukubona yuko bikenewe. Hamiye bishitse indirimbo yisohoka kigwa neza, of course bitegeza kuryohera. Dumba yara supportinze n'umuntu akurikiranwa n'abantu benshi kandi akorera ama challenge indirimbo zikomakomeye. So ahisemwo iyo wacu byaturyohe twarabishimye cyane gose n'abandi babandanye babikora cause ikintu gitera intege. OK, you guys, vous pouvez un peu expliquer pourquoi Papichulo itabaye hit song like iyi ndirimbo yo? Bon, ivyo sibintu zo kwexplica kuko nijya yo namwe yaraziko izoba hit. Twayisohoye nko twashoye Papichulo, ariko ko ndavuga mugerageje kuraba ukuntu yo yagiye kuri hit cyane. Hama mwembwe kuko nimwe mwazikoze, nimwe muzizi zose nimwe mwazikoze. Uri ukuraraba ashaka gukompara ukavuga uti iyi ndibaza ko itabaye hit song kubera iki. Ico kibazo abantu kijija apana twebwe ko twe turazikunda zose tunize tuzisohora nuko tuzikunda cyane. Pourtant nkobajije ikibazo abantu benshi bahora babaza. Yeah. Alors que ariwo indirimbo Papichulo iraryoshe cyane. Ijya ndirimbo iraryoshe cyane, ariko umuntu agace yibaza kubera iki yina itabaye hit song like iyi. Yeah, muri make akajambo tunda gukoresha nuko hit itagira formule. Indirimbo urayisohora
utazi yuko iteguye hit nigira formule donc papichulo iraryoshe nso ayikunda kandi abantu benshi barayikunda meyo ari ubundi buryohe ngira yagizana kigwa mu abantu bayakira neza cyane ensuite nkene nshaka kubabaza muri no carrière musicale yanyu nize ngorane mwarahuye nazo cyane kugira ngo mushobore gushira hanze ijya ndirimbo bikunde ije hanze gushika naho iba hit song juste comme ça uko biri nize ngorane mwaragiye muhura nazo ingorane ahanini duhura nazo kenshi nizo kubura uburyo kuko urabona audience zisaba amafaranga video zisaba amafaranga ayo nayo kaba ntayo twovuga ko dufise kuri no mwanya mugabo turagerageza ko dushoboye tukita hirya no hino novuga ko nuze ya mbere turonka duhura nayo challenge ya mbere duhura nayo ni kubura uburyo so hamwe tworonka uburyo n'impano dufise n'ibikorwa dufise bikibitse kumbure twokora byinshi gusumba kuri yo twosaba ko bo supporting mu buryo bwose bushoboka ufatiye aho nyene kuri ibyo uvuze donc nta management mugira management irahari ni Trezo ni Rappy Boy vous êtes mura manager banyu donc mukora ku giti cyanyu nta management mugira dukeneye ahubwo icyo dukeneye ni sponsors management irahari dukeneye sponsors kuko jewe nivyo nigiye muri university nize ku managing business so turagerageza Rappy akamfasha tukaraba no mu bagenzi tujya mugenzi azice dufasha tukaraba staff yacu tukayikira twibinye no bwacu so icyo dukeneye gose n'ama sponsors ni amafaranga nagonda kugira ni bwa buryo dukeneye ni support dukeneye nawe ubundi cha management do the click with the boom is there for you guys donc umuntu wese afise icafasha ashobora kuba contacta bon OK donc ndetse ikindi kibazo nshaka kubabaza bon en dehors de la musique murafise ibindi bintu mukora misi yose murafise bon akandi kazi boje kuri je ndumunyeshuri muri université du Burundi campus Mutanga mu gisata cy'ubutunzi arico economy appareil vous monsieur Jendo ubutunzi ujya yiga iby'ubutunzi je nsanzwe ndubutunzi ndi Trezor nje dinajyanje Trezor bisigura ubutunzi so harabaho gukorana hagati yacu ego arabivuze ko akiri umunyeshuri mugara afise byinshi ashoboye umuziki nawo nurimwe je nahijije umwaka uheze kuri université so tuko turagerageza ukuntu twokwijera twebwe bwacu ko dusanzwe turi ubutunzi nkuko yabivuze so tuko turagerageza ukuntu twojera ubwo butunzi bwacu dufise yego mwimwe bwabiri inde mukuru ico kibazo ndibaza nawe uzogenda uperereza ndiba tumaze kukishura kenshi uzogenda uperereza ndibaza bazokubwira ati mukuru no ujya canke mutoya no mbona mureha mu bisanzwe byangoye wowe cameraman wowe mukuru wowe ubona ari uyu nyereka nyeretse ngo niwe peut-être ko byo bari ngangira ntimusumbanye imyaka myinshi uko ndabibona okay so you guys ni hehe kure mwipfuza kugera mugerageje kuraba umuziki wo mu Burundi urwego ugeze ko intambwe umuziki wo mu Burundi ugeze ko ni hehe kure mwipfuza kugera donc kavuga uti ndashaka gukora musique jusqu'à ce que ngera ahantu ngakorana collabo n'umuririmbyi wo hanze akomeye donc canke idol wawe donc ico kibazo ndake kubajije mu congereza aho gitahura cyane you guys how far do you wanna go bon ico kibazo wabajije bibaza buri muntu wese ari gutangura ikintu afsana washaka gushika nimba hari haba hafise aho bashaka kugira mugabo bakagira limite aho bashaka kugira hari nabandi bakene kugera kure cyane je nako nawe nimba ufashe iyo miho muri kano kanya nuko ufise point wawe ushaka gushika gusiza natwe rero niba turirimba turafise big plans abantu bazitege gusa ama plan menshi cyane kandi of course azoshikana muziki ubundi so we have to work turakora ko byica ko bukeye so tuzabona maybe byabaye tureke kubivuga amajambo donc bitege ko ni nyuma yiyo kwata ikindi kibazo nibagiye kubabaza ndababaza vraiment muranyanganira
Donc iyi ndirimbo yo iyi original na remix. Bon, mwebwe nyene parce que vous êtes les seuls responsables ni mu gigaba. Donc muko muraraba iyo remix ni iyo original ni ihe mona ko iruta iyindi. Ya, ngerageje kukwishura kuri ico kibazo. Nibaza yuko yo uko ari zibiri original na remix ari indirimbo zibiri zitandukanye. Ifise vibes zitandukanye. Yo ifise original ifise originality yayo. Yo remix ifise originality yayo nayo. So umbwiye rero ngo turabe ukuntu twobikompara je no buri cyo no kwishura kuri uwo mwanya. Ça, on va rire. Yo original c'est 100%, yo remix c'est 100%. Je sais no compare. Zose ziruzuye, zose ziri top. Yeah. Okay, Kiriko na Double J. Ribaje abiri ninde umuntu yabemeje ko yari muri rya ndirimbo remix, yo remix. Ni team oyamba mugo mwese hayimduko yo gusa nyene vraiment je ntabayeshe. Yaranjoheye Kiriko vraiment je yaranyishe Kiriko. Voilà, wowe urafise ukuntu nyene bo bikompara. Ariko twe turinze duhamagara Kiriko tugahamagara Double J tukazana na Feelbite. Nuko tuba tuzi ko bishobora. Yeah, donc we bose rero bose barikoze neza ko twari twishaka. Yeah. Ndakwishura. Je Kiriko yaranjoheye na Feelbite kajya kantu yashizemo. Bose bararyoheye. Bon. So avant yuko du clôture kino kiganiro donc mwavuze yuko nta mwebwe nyene nimwe mukora ku giti canyu kandi nta management mukene ama sponsor gusa donc ni akahe kajambo mwosaba abafans banyu abarikora bakurikirana ngaha kuri no mwanya genre avant ko du clôture ine émission ni giki kintu musaba je no musaba nuko bodushigikira gusa kudushikirana ko biri mu buryo butandukanye hari ukudufollowinga ku account zacu dukoresha entre temps za Instagram za TikTok za Snapchat n'izindi zigiye zitandukanye batwereke ko badushigikiye ko bari kumwe natwe ico ni ikintu kituremesha cyane gose iyo ugura account kabana abantu batanga kuza bakurikirana upostinza akantu akaba feedback ikintu kiza gose ama ica kabiri ni sponsor ko nakivuze sponsor hari ibintu byinshi twebwe gacu tutokwigezako video isaba uburyo bwinshi video nziza je souligne isaba uburyo bwinshi audio nziza isaba uburyo bwinshi donc ni ibintu byinshi nyene bisabwa ko tworonka kugira ngo turabe ko twogera kuri rya ntambwe dushaka gushikako so sponsors zose uko zingana kose zirahawe ikaze muri Do The Click Made Boom. Yes. Ok, bon, seulement ndabashimiye ko namwitabye buno butumwa. Merci beaucoup. Bon, imbere yuko turangiza kino kiganiro nashaka ndabisabira mu bwabiri umwe wese akakapela kiwe ngaha anye. Mwa mukoze. No gufata noko. No gucirwa pirato. Mwanya wanje watai na Graph Hotel ngiuna lengi. Yo, no gutanza danta dento. Genda squee. Nunda nyebutse kunwanda mafafa reka ngeze ngaho. It's so cool baby, it's so cool baby. Nagufata nagutiraga baby. And na fool has enough fool baby. Mbega nikukushaka kunyicisha utujede. Yes baby you so cool. Unatisha queen look pita wanna pump fisher bro. Bad girl, why you da bad girl? Why you wanna see me crying baby what the fuck? Mad girl baby what a gwan. Nagufata naku. Oh. Murakoze cyane. Donc hariho iyindi question fise nashaka kubabaza aya ma t-shirt yanyu aya ma tricot yayo iyi ide mwayikuye hehe ikicumviro mwagikuye hehe? Bon ni cyumviro caje ko nyene nyakujya ijyayo yaje nayo nyene ko nyene twimviye ko twokora ko create akantu ga trending mu bantu ko abantu nyene twabona umengo bakunze gose yo turavuga ati reka dukora ka logo hama de printing ama t-shirt como iyi wacu taraba ready mugabo vuba izo sohoka ya Trace and Rapid Boy turavuga ati reka tubyaze umusaruro yo yacu turakora tuca du contact mu designer w'amateka twemera atuba hafi yitwa Dan, shout out to him. Du contact n'aba printer abantu ba printinga bo muri graphic print design ama nabonye atanga sponsor amatriko arahari nkuko muyabona nkiyo waguze nawe
ya nk'ijya Rappi Boy yambaye afise amabara atandukanye urakomanda wewe bivanye niba rushaka hama uradukontakta by the way ushaka kontakta Rappi Boy biciye kuri Facebook, Instagram, Twitter, Snap amarezo sosiyo yose hama ukamubwira ukamudiyeminga ati nkeneye tricot hama tugaheza tukakurabira tricot yawe tukakubwira n'ukuntu woyitora ya ni uko muri make ni ukucimbiro caje kandi turagishima kuba abantu baracakiriye barazigura ku bwinshi babandanye bazigura Bon, donc abafollowers bacu murabyumva yuko izi tricot mubakeneye mushobora kubakontakta kuri Facebook, Instagram, kuri TikTok, bon, Snapchat no kuri Twitter. Donc kuri information yari yose mukire mushobora kubakontakta ngaho kuri social media hama mukababwira icyumviro cyane hama bakababwira comment procéder ego Donc je crois que c'est la fin de cette émission. Reka ndabashimire cyane, merci kuba mwatwitabye vraiment. Murakoze kandi murahawe ikaze cyane kuri kamera za Roy TV n'undi munsi. Donc abakunzi ba Roy TV ndabashimiye nongere ndabibutse mugende kuri Instagram, Facebook, Twitter, kuri TikTok mukurikirane abahungu babiri Trezo na Rappi Boy mukurikirane ibikorwa byabo hama muhejeje mugaruke mugire subscribe, share na like kuri Roy TV. So thank you, ciao.